c'amavukiro najewe umwe nashoboye gukora ivyo nyene ndavuga ati reka ndimi inanasi urabona ko ari inanasi zirimye neza zikoze neza kandi zama igihe cose normalement inanasi burya ni saisonnier mugabo nashoboye kuronka aba agronome baba muri Australie barashoboye kunshinga barambwira ukuntu norima zikaguma zera inanasi zanje zera periode y'umwaka wose ntizimeze nk'izindi ngo ziri saisonnier zo zamaho abandi bo zirashobora kwera ibi bihe kindi gihe ntuzibona ariko je zamaho umwanya wose irana wavyiboneye nawe uramaze kubona ubu abadiaspora bamaze kumva akamo cyane gose baragerageza turatuganira hari ababa bariko bararima hirya no hino hari abandi bariko barakora ibikorwa bitandukanye gusa kimwe bene wacu bari ukuntu umukuru w'igihugu ariko aduha amakuraje kandi atwankuraja kandi adutera inkuru intege ico ni ikintu kinini cyane rwose cyo gushima ego abantu nibaprofitira aho nyene twese dukorere igihugu cacu mu buryo bwo koroherezanya mu buryo bwo kuva yuko inyungu ari ya twese umwononyi nawe bamudenonse ndasavye yuko umwononyi wose baza baramudenonsa kandi bakamuhana serieusement c'amavukiro najewe umwe nashoboye gukora ivyo nyene ndavuga ati reka ndimi inanasi urabona ko ari inanasi zirimye neza zikoze neza kandi zama igihe cose normalement inanasi burya ni saisonnier mugabo nashoboye kuronka aba agronome baba muri Australie barashoboye kunshinga barambwira ukuntu norima zikaguma zera inanasi zanje zera periode y'umwaka wose ntizimeze nk'izindi ngo ziri saisonnier zo zamaho abandi bo zirashobora kwera ibi bihe kindi gihe ntuzibona ariko je zamaho umwanya wose irana wavyiboneye Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Omdi changement ndi kano kanya ndi muri commune Musongati. Ndi mu murima bagenzi umurima w'inanasi mwiza cyane. Nubwo ici turi mu kwezi kw'icenda mugabo ici ryaraje. Ariko je mbona sitotaye no kuri kwa Mungu. Izi nanasi ziri muri commune Musongati mu ntara ya Rutana hano hantu twari tuzi ko ari zanikere gusa nizo zakunda kuhavugwa mugabo mirima murabona ko ari myiza cyane nasanze muri kano karere abantu kino giterwa c'inanasi bacijuki kandi ko numvise yariyo naka industry gahingura amaji n'ibindi binyobwa bikomoka kw'inanasi ndi mu murima rero w'umudamu ari mu gihugu ca Canada muri vacances cage mu kwezi k'umunani kumwaka uheze 2023 twaratemberanye twarabetse ibikorwa byinshi bariko bararangura mu Burundi cyane cyane mu ntara y'Igitega ico gihe no mu ntara ya Rutana nyene muri commune Musongati rero turi mu murima wiwe reka tuce tumushira kuri telefone nubwo tubona amasaha ageze kure kumburenga turi saha 4:30 z'umurango ariko muri Canada ho bari isaha 8 z'ijoro zageze donc ni mu gicugu mugabo ko tuzi harabanyabikogwa bitanze kuri ako kanya baraturindira nubwo bwije cyane kugira ngo tuze kuganira maze badusangize byinshi mu kuntu batumye uwo murima wabo uba mwiza mu kuntu batumye iriyerekwa bagize kugira ngo baze kurima ivyo batazofungura ko bagenze ko nibari ngaha ariko bakagira izo nguvu iryo shaka no kugira babigerehe bega ho bari muri ca wamuhimirizo wanyene cyubahiro umukuru w'igihugu avuga ati nyabona barundi muri mu mahanga garuka mugira uruhara gwiterambere ryaho mukomoka ryaho muvuka reka tuyage nawe tuguramuze cyane madame Jo ego murakoze muri Canada twe tubahamagaye hakeye cyane turi saha 4:30 aho muri sangapi turi saa 8:30 y'ijoro watwigoreye bikomeye kabisa yasha twe twama ku kivi niko tubayeho dukora nk'ibimashini hari umuririmbyi ngaho yabituze okay turi mu murima wawe madame Jo tubona umurima munini cyane w'inanasi zitagase nziza cyane kugira ngo uze ko ziri munsi kutazozijyako
uzozigurisha bakaguha amahera 500 igihumbi amahera niwe yashira mu madolari bizogenda gute motivation yabayi bo uyashize mu madolari n'ukuri urabizi idolari rirazimvye cyane gose mugabo twese tubikora ego muri wa muhamagaro gukunda igihugu cacu ciza c'amavukiro ego n'amafaranga zo kwama akorera aho nyene. Okay, iruhande yuko kumure nawe bishobora kuguha agafaranga hari n'abandi ngira ngo bihakazi maze bakabaho. Cyane cyane biratanga akazi abantu bakabaho kubw'ivyo bikorwa nyene ubona ego ababikora mu kurima abaza kurangura izo nanasi bakadandaza mu nyuma bakunguka urumva yuko bihakazi abantu benshi cyane. Ne bo ariyo ivyo bita machine de valeur ugasanga wararimye ntuhingura hakaba hari abandi bahingura batarima agira nasi burya zirafise ico bazihinguramo ini musongati kiriho bo ego imusongati aho mperukiye Burundi hari ahantu hari izina aho nyene aho hafi. Okay. Ego urabona ko ahantu hanini gose abanyamusongati barimo inanasi sinzi ko wagiye urabibonaho waca hose wasanga inanasi gusa sinzi ko wabibonye. Twaganiriye ahubwo n'aba intellectuel bo ngaha bose barambira ko n'igitego gishasha bose bashizemwo inguvu n'umutahe cyane. Ego cyane gose aho rero jewe mperuka ariyo ni na jibu itajido musongati. Twarashoboye kuyinywa ubagije bari ngaho ngira bo kubwira sinzi ko iryo hinguriro ryabandanyije rikora. Okay. Ego mugabo jido musongati je narayiboneye ndayinywa iriyambuteye iraho nyene hafi munanasi. Ahubwo ari n'izindi nzoga zimeze nka rikere bakuramwo usanga bazihita ngo munanasi n'izindi zikaze. Ego munanasi oui. Okay. Mugabo kuza kurima kuri wewe uri muri Canada nkuko twatangwe tubivuga utazobijyako bivuze iki? Bo ico bivuze murazi yuko umukuru w'igihugu yamariko aratera kamo aba diaspora ababwira ati ntibaze bibagire iyo bavuye bibuke kuza kugira ico baterereye mu gihugu c'amavukiro. Najewe umwe nashoboye gukora ivyo nyene ndavuga ati reka ndimi nanasi urabona ko ari nanasi zirimye neza zikoze neza kandi zama igihe cose normalement inanasi burya ni saisonnier mugabo nashe kuronka aba agronome baba muri Australie barashoboye kunshinga barambwira ukuntu norima zikaguma zera inanasi zanje zera periode y'umwaka wose. Okay. Ntizimeze nk'izindi ngo ziri saisonnier zo zamaho. Abandi bo zirashobora kwera ibi bihe kindi gihe ntuzibona ariko je zamaho umwanya wose irana wavyiboneye. Okay. Kuri mwebwe nk'aba diaspora ariho kuba aho abonekeye umukuru w'igihugu yama bahimiriza kuza kugira uruhara mu iterambere ry'aho bavuka. Aba diaspora benshi barazanye imitahe kandi niho bariko rakora. Nigikiga Madame Jo gishobora gutuma umudiaspora ahomba. Donc urumva mwe muri ko mukorera ngaha muga mudahari. Bo ikintu ca mbere gituma umudiaspora ahomba ni kihe nabo bikorana. Abo bamufasha donc hari abakozi baba bari ngaho bo bamaze kumva ati n'umudiaspora ariko barakorana mu mutwe baca bumva are n'umunyamafaranga n'umunyaburaya n'amadolari bakaca bakuzimba gusumba uko bazimba abandi bantu. Hama ikindi naco kuba utari hafi baratwononera hariyo nk'abo barabambwira yuko inanasi zibwe bababwira ati izo nanasi konona ngo nyenezo ngo si hari umva baba ariko bariyononera abandi bo ngaha ntizibwa abandi bo ngaha ntizibwa none abazungu bari ino abari ngaho sinzi birashoboka yuko zoba zibwa cyangwa n'izibwe bo bari hafi yazo bashobora kuba bazirarira bakicara ngaho bakazirarira kuko ni zabo ntibashobora kwemera guhomba igihe baba babishitsemo umutahe mugabo jewe ndi kure sindi hafi ngo ndazirarire nk'abo banyenezo ntuma abantu bamfasha ati ni mu ndabiri iyo ntuma baragerageza ego mugabo abantu hariyo abaza konona bakavuga bati ivyo umuntu wo hanze hari n'abavyonona n'abanyamiryango nabo nyene bakavuga ngo nivyo muryango
bakiyamurira uko bashaka urumva ko baba ariko baraduhomvya hama natwe ntidushobora kuronka inyungu kugira tubandanye dukora ico gikorwa kuko igikorwa cose gisabwa kuvomerwa gisaba entretien iyo entretien na n'uburyo hari umugwiza atunga yambwiye yuko kizira gukoresha umuntu utari bupfunge aramutse yakononeye navuga ariko aravuga nk'imiryango aba diaspora kubera mutaba muri hafi birabagora kwizera abantu mutazi bega bujya kwizera famille no kwizera umuntu utazi kuri mwebwe muri mu mahanga mufise imiyami muri ko murarangura mu gihugu nihe vyoroshe yabo hanze yabo mu muryango byose bivana n'umutima w'umuntu narigeze kugerageza abajyango nabo nyene nabononye naragerageje abo hanze nabo nyene baronona ariko Imana ishimwe ubu yarampaye umuntu ariko arabimfashamwo neza vraiment arabigerageza kandi abikora neza ico ndakimushimira kandi n'umunyamuryango kuko nari naheze umuryango hanze wewe ivyo yakoze wowe yaciye yiyomora wenyene yariyomoye wenyene arahunga kuko yavyononye yatanga amaraporo atariyo urumva ego ariko harageze ahantu arabona ati abanyagihugu bonyene baramurega tuye umuntu ariko arakononera cyukuri abantu baraza kundabira basanga byukuri ariko aronona amara akawunyene ariyomora ariko umuntu ariko arabikora ubu n'ukuri Imana imuhezagire nawe urabona ko bisa neza aragerageza hashoboye ego kandi ibaze hari haheruka iki mugabo ziratotaye gose ego mu kurangiza kuri mwebwe nk'abantu mwatembereye muri mu bihugu mushobora kurahuramo ubumenyi mukabona aho bakora ibirenze ivyo mu Burundi bakora nakahe kama kuba diaspora ga Madame Joko dufise isi na uramaze kubona aba diaspora bamaze kumva akamo cyane gose baragerageza turatuganira hari ababa bariko bararima hirya no hino hari abandi bariko barakora ibikorwa bitandukanye gusa kimwe bene wacu bari ngaho mu Burundi bumve yuko ivyo turiko turakora ari vya twese ari inyungu kuri twese borohereze aba diaspora yaba ari mu ntwaro baborohereze yaba ari mu kibano baborohereze bamenye yuko ivyo bikorwa biza bigirira akamaro cacu iki gihugu ni cy'umu diaspora iki mu Burundi iki gihugu ni cawewe uri ngaho onye mu Burundi twese tugikorere tugikunda twese tukibonemo inyungu ukoze wese tugutera intege tumwononere uco wese azana upfu tumwohereze kugira akore yisanzuye kuko nitwimbura bya biciro bizogabanuka ni ya mafaranga azoja mu mataxe muri leta akagaruka akora amabarabara meza akagaruka twubakira ibitaro akagaruka atwubakira ibindi bikorwa bidasanzwe mugabe igihe turiko twonona tuba turiko turaha inguvu nyinshi leta igakora ifise inguvu nyinshi kuko twebwe tutaratahura akamaro kugufashanya kukubungabunga ivyo umuntu wari wose bari kwarakora no gutera intege umuntu wese azanye icakorera mu gihugu cacu ciza kuko ico gihugu ni ca twese sinzi ko ho bari akajambo runaka ko kurenza ko maze tukarangiza ikiyago are akajambo ndengeje ko daboro no gushima aho tugeze no gushima akama aba diaspora bamaze kumva bakumva ko boza gukorera igihugu cabo ikindi naco muko dushima ukuntu umukuru w'igihugu ariko aduha amakuraje kandi atwankuraja kandi adutera inkuru intege ico ni ikintu kinini cyane rwose cyo gushima ego abantu ni baprofitira aho nyene twese dukorere igihugu cacu mu buryo bwo koroherezanya mu buryo bwo kuva yuko inyungu ari ya twese umwononyi nawe bamudenonse ndasavye yuko umwononyi wose baza baramudenonsa kandi bakamuhana serieusement abo bantu bari bakwiye guhanwa vraiment ahubwo nibaze twese duhagurukire rimwe dukore ako niko kamo numva noterera abarundi twese aba bari muri diaspora n'abari ngaho okay turabashimiye cyane Madame Jo ku mwanya mwafashe mukarara ijoro kugira ngo tuze kuvugana turi muri uno murima ego cyane murakoze